Bakunzi b'urubuga BM4 Plus kenda baramutse ndanabahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cigenekezo rya ndwi kwezi no kwa gatanu uno mwaka turimwo w'ibihumbi 2025. Uno musi twagarutse neza na neza ku mirongo y'urugamba aho tuje kubaha inkuru twovuga yuko ari analyse y'ibiriko birabana cyane mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Abantu benshi tumaze imisi tubaha makuru na cyane y'ubuce bumwe biriko burabera mu migwano. Uno musi ndashaka tugaruke neza na neza ku migwano imaze imisi ihuza Wazalendo ndetse na M23. Tumaze imisi tubona iyi Wazalendo iriko irafata ubuce bugiye butandukanye. Aha turavuga nka za Katokota twabahaye amakuru yuko Wazalendo yahafashe ndetse inahishira ingabo nyinshi za M23. Ariko uno munsi utuvugana hari ingabo za M23 nizo ziko zirakontrola iyi Katogota. Ndetse tuvuye no muri Katokota twona babwira yuko muri Warekari centre aya mango tuvugana M23 ariyo iriko irakontrola 5-5. Turiko turatangazwa cyane n'ingene iyi Wazalendo ifata ikibanza canka gace mugabo inyuma y'umwanya muto imisi 2 cyangwa 3 ukumva siyo irikira habarizwa na cyane akenshi hariho ibice ibiriko birafatwa atamigwano irinze kuba. Rero murabizi ibi nivyo tuje kugira ngo tuyage mu kino kiganiro cacu ndetse tuneyage ivyinshi cyane kubijanye n'irik'ratakaza rya Wazalendo. Simba ndumwe by the way nkuko mwabivuze ndi kumwe n'umusesanguzi n'umuntu twamatuzana muri studio umusesanguzi nawe yashimije dukora avuga ati ndakeneye tuzokwame tubana muri studio. Akenshi murabizi yuko tuba turi kumwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Reka rero imbere yuko ndabaye ikaze na karibu shimire cyane wewe tubana mu biganiro bigiye bitandukanye ndagusaba kuzamura amashuri muri commentaire n'ubwo atavyinshi ofisi uvuga ku kiganiro kugira ngo twereke yuko turi kumwe 5-5. Rero reka ntangure imikaze umusesanguzi wacu mu kino kiganiro cuno mugora bwana umusesanguzi. Reka mere ku umusesanguzi twamana misi yose ndamuramutsa cyane na mwa kino kiganiro ndetse tuyage vyinshi cyane kwibi twavuze mu ntangamara. Amahoro cyane bwana journaliste. Ego kandi ndagushimire kwikaze umpaye. Ego kandi ndarakuramutse asante kuko masaha zitari kumwe ni maremare. Reka ndamutse n'abadukurikiranye aho bari hose mu mpinga itandukanye y'isi. Ego nizere ko baguwe neza. Ego imirimo yabo iriko iragenda neza. Kubo dusangiye kubo duhuje amasaha turiko turinjira mu kajoro. Ego nizere ko rero biriwe neza ibikorwa byabo byagenze neza abandi bariko baregera imihana yabo cyane gose. Kurundi ruhande nababwiye ko turi kumwe muri studio turi batatu nawe reka ndamuha ikaze na karibu mu kino kiganiro cacu. Urakoze cyane bwana journaliste. Ego kumikaze muri kino kiganiro. Ego cyane nongere ndakwipfurize umugoroba mwiza. Asante sana nanje ndongera nshimira abantu bakurikirana no rubuga. Ego kubandanya barukurikirana. Ego cyane cyane mana ivuze igihe cyose mba ndi muri studio yuko runo rubuga ari rubuga rwa mbere rutanga amakuru yizewe. Ego cyane kandi ari ku mwanya. Ego ndabasaba kwandika muri commentaire bavuge uko bavyibona impanuro ibitekerezo byabo za impanuro izikebura canke izubaka birafasha cyane. Murakoze cyane nkuko nari nayivuze mu ntango hariho ubuce bugiye butandukanye bwafashwe na M23 mu gihe hari n'imigwano icanabaye. Ivyo twabiheruka mu mezi aheze aho M23 agira afata ubuce bugiye butandukanye. Bwana musesanguzi urashobora kutubwira cyane nkuko wowe ubibona nka analyse wowe wakoze y'ibijanye n'irik'ratakaza ry'aba Wazalendo. Akoze cyane bwana journaliste. Iyi ntambara irikirabera muri Kongo. Ego intambara igoye cyane gusobanura. Ego yaba abasesanguzi abari bo bose yabacanze yaducanze cyane gose koko. Aba Wazalendo barakora ibintu kabisa by'amateka cyane gose by'amateka. Mugabo y'amateka yabo ntamara umurume rumara. Nukuvuga mara umurume rumara amara kanya gato mu kanya isase aba yafudikanye. Yego imbere yuko tuja muri byinshi cyane gose ndashaka tuganire gatoya kuri ka ya Kamanyora neza na Katogota. Aba Wazalendo barakoze ikintu mu by'ukuri gishimishije aho bashoboye kwirukana
M23 muri Katogota kabisa Katogota yose bayifata mu minwe hari tariki 5 zo ku kwezi turimo kwa gatanu nyene cyane gose inyuma ya operation yakozwe n'abawazarendo mwarabonye kumbuga ngurukana bumenyi zitandukanye ku bitangazamakuru byinshi bya Kongo mbere no mu Rwanda havugwa wazarendo yakoze amateka abawazarendo bari ku kivi kandi mu by'ukuri amateka bari yakoze cyane ariko nshaka gato rero bwana journalist tugaruke ntaraza kukungene abawazarendo batakaje no Katogota atani ntambari habaye mu misi yahera abawazarendo nibo badugije amajambo ngo FDNB irikira babuza kwataka Kamanyora ku buryo haje amapolimike hatangura abawazarendo bamwe kasi n'abawazarendo gusa n'abantu bakurikirana na bino bintu kure batanga kuvuga bati kumbure FDNB boba bahengamye boba baguzwe ntibyumvikana impamvu bariko babuza abawazarendo gukora mu operation mu gihe abawazarendo bo babona yuko bishoboka je nye narivugiye yuko hano kuri no rubuga yuko abawazarendo ntabwo ari abasirikare novuga b'umwuga sawa professionnel ntabwo usibye nuko ari n'aba professionnel abenshi bo muri wazarendo nta formation militaire bafise usibye bajya bahuze muri FARDC bakavayo abandi na mabande n'imigwi ni nkuko nk'akarorero wowe ushobora kuri umujournaliste amugaca uvuga uti ngomba kurondera gukuza abandi bazonsubirire igihe jewe ntazoba nkiri umujournaliste ugaca rero wegeranya ugwaruka ukatama ku ruforma bajya rero waformye biyita abajournaliste kuko baba bakora journalisme mugabo ntibaba baraba abajournaliste koko baba bafite unoso dukeya muri journalisme ibi rero niko biri muri wazarendo benshi bava muhira bakigishwa kumanipira inkoho kuyimonta kuyidemonta kurasa urumva vyumva ivyo bagaca babona ko babaye abasirikare sans même formation usanga technique ninke nibyo rero biriko biragaragara cyane kuba wazarendo kuko plan yo gutera ahantu barazigira nivyo barazitegura iki sinokivuga ko nabi barategura plan yo kubaboga bigitero ahantu mugabo plan yabo ni nk'iya mabande usinzi ko urabona ingene kera twakunda kuri amafilme ni ukuvuga amabande yari ahume akavuga ati bakeke n'ingene bagiye kwiba muri banki akavuga ati tuye muri banki sawa bigenda uku mu minota izo baduhejeje kandi bakaresisa mugabo ntibigire bavuga bati ijya banki duca tuyigumya n'indwi n'imwe basi bahita bigira barakubita operation bagaheza bagataha rero niyo strategy abawazarendo bafise bagabye igitera ahantu ntibiga ingene baca banata hajya ahantu ni ukuvuga baplanifia kuhatera kwirukana umwasi ntibaca biga rero ati rero umwasi rero kumbure mu kugaruka azocaha agenzuku agarukira aha twebwe rero natwe duce twiga ingene rero tuzomuneutraliza geoffensive barayitora bikabananira kudefend nta offensive bafise abawazarendo kandi baba batatse voilà nta defense bagira babura defense voilà barataka offense okay mugabo defense wapi ibi rero nivyo biriko biratuma abawazarendo bahereza umunezero mukeya cyane abakongomani urumva iyo bakoze igitero kabisa bararyoherwa kabisa bakerekana yuko bakoze ibintu bitigeze kuba mu mateka y'isi mugabo mu kanya gato sefini y'amateka abayibagiranye bayafutisha ikaramu nuko bigenda hari ikintu umusesanguza avuze ciye mvuga ati ngaha hantu naje sinogera ntavuze akantu musanzwe mu kirundi niho bavuga ngo inka yavyaye mu buci ivuga ati ahanje ndarangije asigaye mwungere rero wazarendo ihejeje kugira ibitero ikirukana M23 ivuga ati ngaha twebwe akazi kacu kaheze nta kindi umva
babaheje oya suko ahubwo nisanganya ribagwako mu bisanzwe bo baba bazi ko kandi c'est vrai baba bakomesheje umunsi baba bamupushije basigaye rero kumenya ni gute duca tuhaguma aha hantu tuhaguma twahafashe voilà ikiro nico bagiye bapfa n'aba FDNB aba bawazalendo bwana musesanguzi mbona umengo wameze nka equipe ya football baratsinda kabisa mugahageze yuko bagarda bya bitsindo batsinda bikabananira kubizibira bikabananira kuzivira voilà aha rero ngomba mbere ko tujya muri warikare ndashaka no hantu tuhaganire ko abantu twumvisha twereka abantu ingene iyi Kamanyora igoye gukora mu operation uti kubera iki Kamanyora iri ku mupaka w'u Rwanda na Kongo sivyo bivuze ngo kugira ngo bofata Kamanyora uyigumye ndabisubiyemo mipaka ubanza kuyizibira nuko ufise ubushobozi bwo guca ugara umupaka kuko urasiye umuntu mu Rwanda wori muri Kongo urasha umuntu ari mu Rwanda ubuteye u Rwanda urumva uburashi umuntu mu kindi gihugu aka niko kantu rero abawazalendo kabasize usibye ko bobo muri kano kanya iki ni kintu nguma mvuga abawazalendo barashobora kujya kurasa mu Rwanda bakitwa ko bariko bivuna umwasi kuko isi yose iramaze gutangaza ko ari Rwanda gwateye Kongo ibi birazwi byaravuzwe n'ibihugu rutura usibye ko twebwe twatangiye kubivuga kuva kera bikiba rero abawazalendo kuba borasa umu M23 cyangwa umu RDF agahungira mu Rwanda bakamusangayo atahuje turaja bariko bivuna ibi niko byo kwitwa ahantu rero ngomba kugaruka bwana journaliste ni za conflit abawazalendo bashatse gucreate na FDNB FDNB yabwiye abawazalendo kwataka Kamanyora twe nta kibazo twifise mugabo ingorane murashobora kubarasa bakahagenda mugabo ejo ntibizokunda ko muzuhagumya kubera iki ni nzira bacamwo ça c'est 1 2 bikavaringa mu gihugu cyo mu Rwanda kuko urumva ni nko kugenoza ubarashe baca bitahira urumva kubyo rero bashobora kuguma nawe bakurabira muri za jumere n'ibiki aho uburi akaza akakubira nawe akagutikura akisubira mu Rwanda hano rero abawazalendo novuga ko Kamanyora barayihuse ko cyane gose bariko kandi bihuta nivyo Kamanyora irashobora kuba yo bikiraro cyo kugira ngo uvire uzofatwe iki naho giharira mugabo kandi kugira ngo biwo kwirukana mu M23 muri Kamanyora akayivamwo roterote nuko uzofuse zambaraga zuko nakajya gace kegereye ku mupaka w'u Rwanda uzovuga control ukazibire kabisa kuko atari uko Kamanyora ntibikunda yuko abawazalendo bayigumya ndakwerekera ingene abawazalendo batakaje iyi katogota bakoze operation kabisa amateka nziza cyane nziza sans échec kandi twemeranye ko bishe aba M23 benshi barabishe benshi pe barekipa n'inkozi komakomeye ziremereye zaba M23 mugabo bukeye nukuvuga ejo aho binjana kaziba baje ari gikosi aba M23 na RDF twarabisinye yuko bavuye mu Rwanda imodoka twarabivuze mu kiganiro baje barinjiye muri Kamanyora kawaida nibo bari bahafise katogota nta n'urusasu rwavutse bigeze ruhaba rwapi abawazalendo babonye igitigiri babonye ubwinshi bw'aba RDF binjiye n'aba M23 ntibigeze batsa baciye basubira inyuma bavuze ati abantu bararyoha aho ntitwatse umuriro aha nitwe tuwutangoze kandi duherereko baraducanira kuneze yacu reka dusubira inyuma sivyo ibi rero ni bimwe twako turavuga batatse bagavye igitero muri bo bazi ko baca bahaguma niko bari babizi mugabo ntibigeze biga amapoint stratégique yo guca bagumya akajya gace ibi rero bona journaliste
nibyo nkunze kuvuga aba wazalendo abantu turabakunda franchement n'abantu bake banka aba wazalendo ni bake pe même les Rwandais abanyarwanda barafana aba wazalendo sivyo kuko n'abantu ku buhinga bwabo buke bwa gisirikare bahagurutse kugira ngo bashobore kuba bohagarira uburenganzira bwabo sivyo banse gukererwa nk'impene bavuga bati dutume tugira ku rugamba mugabo turiko turaharanira agateka kacu ngo wanka gusesera amaraso igihugu imbwa zikanywa kwa gusa zikari gati abazerendo rero bakagomba gukora nk'abaroberi kuko n'abaroberi nukuvuga nk'ajya bari batatse Katogota kubera ko atabushobozi bwo kuhaguma bari bafise bari gukubita Katogota bakisubira inyuma umwansi agarutse bagakubita iyindi bakisubira inyuma aho umwansi arahababuka nawe acaba muri ubwo buce atidegembya afise ubwoba agumana amakenga niki sivyo mugabo ibyo kuvuga ngo bafasha gaci aba wazalendo baci bahaguma ata appui ya FRDC canke FDNB nigipasa nibibaho raba akandi karono kwereka even abantu nyabadekonye aba FRDC babaci intege ni muri Nyangezi Nyangezi aba wazalendo barayifashe kabisa barayimarana kiringo kitari gito cyane mugabo kubera traizo yakanya gato y'umu FRDC baca batakaza Nyangezi cyane bwana musisanguzi twivuga ko byinshi Katogota ariko unkundire dusimbire muri Warikare naho tubwire ingene situation zifashe yes Warikare ubu tuvugana iri mu Warikare centre yasubiranye M23 ati vyaje gute aya namakuru bwana journaliste abantu batari ko bakunda kumva mugabo niyo niba yumva hari umugani w'ikirundi uvuga ngo ukwiziba amatwi ngo ntiwumve ingene imvura igwa ni kuyibuza kugwa kandi ni kunayibuza kubombeka isi cyane gose ibi rero tuko turavuga ndazi ko abantu badashaka kubyumva mugabo niko kuri nibakumve niko kuri twebwe twaranse ko tuzotanga amakuru adatohojwe neza kugira ngo tubanezereze amakuru yo kubanezereza twebwe ntibayaturondereye cyane iyo byakoretse mugabo twe tubaha amakuru y'ibibabiri ku rugamba Warikare centre ubirimwo M23 na RDF bigenze gute abantu benshi gushika ubu ntituriko turiyumvisha impamvu Tshisekedi ari mu gacerere mu gihe aba FRDC bo bavuga ngo bubahirije ikiringo cy'agahengo cyatanzwe kugira ngo barabe ko bazosinya amasezerano y'amahoro ko musabe ikibazo gikemuke biciye mu nzira y'ibiganiro mu gihe aba M23 bobo baguma batentambuko ku yindi umwanya ku mwanya ndiko ndabona rero bwana journaliste ibintu bikomeze no kuntangaza cyane muri izi ntambara zo muri Kongo n'ibitangaza makuru byinshi ndiko ndabona biriko birafana byinshi twahora tuvuga ko bitangaza makuru bifana M23 ariyo ifise abayifana c'est vrai byo birazwi n'amafaranga yaratanzwe mugabo n'ibitangaza makuru byinshi biriko bikorera kuri fanatism bariko batinya gutakaza fan base kubera kuvuga ukuri sindumva igitangaza makuru kivuga ko Warikare iri mu minwe ya M23 nta nakimwe ntaco ndumva kandi M23 mu minwe nako Warikare centre iri mu minwe ya M23 cyane gose nguma numva gusa Uvira imisozi ya Uvira aba FDNB barakoze ibara barisha aba M23 c'est vrai bariko barabica uko nukuri za Fizi bariko barabica none kubera iki mutavuga ko na M23 iratenambuko ku yindi M23 iri ku kivi siniko nabakora promotion oya mugabo M23 yarahinduye ibintu byinshi ku rubuga rw'intambara cyane gose M23 ubu bariko bakoresha novuga strategy batigeze bakoresha kuva batangura imigwano niho biriko biragaragara cyane ko M23 ubu yazanye abandi ba mercenaires cyane gose nukuvuga commandement ya M23 yarahindutse uko M23 yahora yataka mu misi yahera yarahinduye kandi yahinduye kuvaho aba wazalendo batanguye kubamerera nabi ndavuga Zakarihe aba M23 barapfiriye kubi muri territoire ya Karehe na Zakabare barahaboneye ishano naha bigaruriye ku munsi w'ejo Zakaziba Katogota hose
barahaboneye amakuba ego rero ntibagumye bareze amaboko barabonye yuko umuwazarendo yamaze gusoma intambara ingene imeze cyane gose nabo baca bagira iki bahindura umukenyuro none kubera iki abawazarendo batuhindura umukenyuro ibaze kubera iki nimba aba FDN bakibafashe mu mugongo batuhindura umukenyuro ego abona journaliste aba FRDC kuva intambara zigitangura dusemera yuko bariko baragoreka bariko baragugwa ego bariko barica bariko nukuba badanaje igihugu cyabo mugabe ikintu kintangaza gushikana n'ubu usivye aho abawazarendo baduka bakabarasa nta musi ndumva ngo ku itegeko rya rivuye hejuru aba FRDC nibave hanaka nta musi ndavyumva nta narimwe ahubwo amakuru mfise nanatangaje nuko kuwa kwigenekerezo rya 4 na 5 FRDC yarongereje ingabo ku bwinshi mu gisagara ca Uvira muri Uvira yes naravuze izi ngabo za FRDC ego ziriko zongerezwa mu gisagara ca Uvira aha Uvira iratakaye baje kuyigurisha yes kubera ko kuva muri Sud Kivu nako muri Nord Kivu gushika muri Sud Kivu nta hantu na hamwe ndigera numva FRDC yagize resistance nta na hamwe par contre aho bageze FRDC ikihatanga nukuvuga hacafatwa bivuze ngo nifatwa rya Kaziba ni FRDC yaritanze ibi bitwara bisemye mbere y'igi FRDC bariko bakora uku biriko bigenda uku voilà que hier Kaziba déjà tombé ego usivye ko abawazarendo bagipambana muri za Ruinja imigwano iracari kabisa na n'ubu magingaya ego mugabo kugitigiri cingabo za M23 zinjiye muri iyi misi kuva le 5 le 6 n'uyu munsi ego biragoye ko aba bawazarendo baza kugira resistance no kumenyesha bona journaliste yuko RDF na M23 cyane babonye yuko Uvira yabasuzuguje kabisa biteye ubwoba kuko mu gihe bari batanze iminsi 2 hakaba heza amezi karibu 4 batarayifata yabasuzuguje rero bo bavuga bati mieux vaut tarder que jamais ingabo zose nyinshi ziri muri za Goma nizo bazungurukije bacisha mu Rwanda n'ahandi nizo zaje ngaha muri misozi ya Kivu ego ziko ziraduga aha mu misozi zije baje kugira igikosi kujya bafashe Kigali niko bagomba bagire Uvira ego rero kubona aba FRDC baje kugwiza ingabo muri Uvira ego bikabananira kuzishira muri Kaziba idafatwa aha bamaze guprograma ko Uvira igiye gufatwa nta kabisa byamaze kuba proclame ngira ngo muramaze iminsi mubona yuko no kuri za mbuga zitandukanye bavuga ko Uvira déjà tombé iri mu minwe y'abakanaka biri muri plan ku bwabo yari yamaze kuba tombe mugabo byarabankiye ariko kwirinjizwa y'ingabo za FRDC muri Uvira attention aha rero ndiko ndagira alerte teko dutanga content mugabo ni alerte yes nkamwe aba FDNB batohabira amagabo n'abawazarendo ngo ayo magabo Uvira kabisa iratakara kuko ntibisobanutse ingene leta ya Kongo yasohoye amafaranga atagira uko angana igura ibigwanisho mugabo uyu munsi ntibiriko birakora none ziya ndege zizokora ryari baziguriye iki bijya bindi bigwanisho birutura bafise babiguriye iki bazokwibuka kubikoresha bitagikunda ntaguciriyemo bwana musesanguzi hariho commentaire nabonye bwaniro mwakoze ivuga yuko iyi ntambara yo muri Kongo hoba harimo abategetsi bo muri Kongo baba bayifise mu kuboko
bafise ibintu by'inyungu kanaka bariko bararondera kuko ntivyumvikana yuko ibigwanisho baguze bishobora kufise za sukuri indege nyinshi ibigwanisho uhonyanganda byinshi bikomakomeye mugabo ntubikoreshe ku rubuga rw'intambara ico kivuga yuko uri kubikoresha iki erega iyi ntambara ya Kongo irimwo ibinyegezwa byinshi cyane byinshi kabisa ndababwiza ukuri nimba umushinwa ariko aragaragara muri izi ntambara za Kongo umuhindi umurusiya umunyamerika ababirigi n'abafaransa n'abandi bose n'abongereza nimwumve yuko iyi ntambara ya Kongo aragasoko basumira nakarima irimo amanyegezwa menshi tureke n'ivyo none mwari muzi yuko harimo n'abawazenda ubwabo batifuza ko intambara yohera barimwo barimwe abavyungukiramo bwana journaliste enda guha karorero hari abawazarendo babayirokirite kubw'intambara gusa none boca baja hehe bari bibereho nabi babayeho nabi ubuzima butameze neza baca baja hehe President Tshisekedi nta kintu na kimwe araprometa cyuko abinjiza mu gisirikare canke y'indankadirema yabo bitandukanye rien du tout aha rero kuba hari abo kuba babonye intambara yadutse babigizemo amahigwe babibonyemo amahigwe ikindi kandi meme n'abaye mu 23 ndavuga baba mu dotrope nabo nyene harimo bavuga bati nubwo turiko turapfa jambo nakubwanje intambara yo bandanye uko batarandasa reka je nibereho nze ndanda utya tuzahabu nimbe kujya kuntu basagata mu mihana y'abantu ibiki n'ibikitusa voilà kandi ikindi mwamenya nuko hariho n'abagiye muri M23 bahunze ugasanga kumbure ahantu yaraba yarakoze amagafi runaka ariko arahigwa n'ubutungane ngaca avuga ati liwaliwa reka je mpungiye muri M23 none nk'uwo intambara ni yaraduca jahe aja subira higwe buho atagiriwe amahigwe ngo ihere en faveur ya M23 uwo bica bigenda gute tutibagiye kandi rero ko namwe bw'abajournaliste muri kumara kamisha intambara sivyo nubihakane ndaguha akaroko horoshe turafise amakuru yuko ibitangazamakuru byo mu Rwanda bihembwa byararishwe sivyo exactement baronke promotion ba promoting M23 tureke n'ivyo nta gitangazamakuru na kimwe cyo mu Rwanda muri Kongo mu eka noneho ku isi yose fan base taduze kubwiza intambara ze muri Kongo none mwebwe mu maboko intambara ihera cyangwa musaba temana intambara nibandanye kubw'amaraso aseseka je nkanje basenga Imana kugira ngo intambara ihere mugabo fan base bica bigenda oya abantu bacu tuzogumana mwebwe mumeze nk'ababandi bakora amasandugu amaserike yaje bashanga abantu bapfuye afuka magasaba ati Mana ndagusabye ungwiriza abakiriya ahubwo bwaramusisanguzi iyo novuga yuko nkatwe utobiduharura ko paske abanyarwanda bobo bararishwe kandi barihwa ifaranga rikwiye ahubwo turiko turazira ubusa boya sukuzira ubusa kimwe gusa nashatse kuvuga mu mpande zose iyi ntambara muri Kongo irikira abagaburira impande zose yaba nujya mu nyagihugu muto mutari karapfa hariho hari abababaye abatakaje muga hari abandi bavyungukiyemo aha rero gusa nka president wa Kongo uwo yarakwiye kurengera inyungu z'abene gihugu kabisa kujya yarahiye avuga ko azobakingira akaba proteja muri ibi nabiriya uwo yarakwiye gukora ibishoboka kugira ngo intambara ihere abarundi tuvuga ko intambara tawe yereye ariko kandi kiza kitaguhitanye kiraguhitaniza cyane gose yes twataye na sije twaye mu byaba wazarendo ikiganiro cabaye kirekire cyane sinzi yuko abantu bacu twahurira mu kindi kiganiro turiko turabategurira caba kuvyabaye ku mirongo y'urugamba yes ariko nashaka nsubiremo kano kantu bwana journaliste nka hamwe aba FDNB ingabo za leta y'u Burundi ziri mu gihugu ca Kongo gufasha zitohabera amagabo uvira iratembagara ibi kabisa ndabisubiyemwo kubera yuko ndabikwereke ukuntu Katogota yasubiranywe n'ingabo za RDF na M23
nkamwe bumanukana mu misozi nka kujya baduze ego urumva abawazalendo baza kugira resistance oya biraza kubagora cyane yes haro bisaba yuko abakangantare bo kwa neva ego bafata ibintu mu ntoki cyane gose bafata ibintu mu ntoki ntibabirekera abawazalendo batiteye kuri ibintu biriya atari uko Uvira iratembagara kabisa kandi Uvira igatembagara iri mu marembo y'igihugu cy'u Burundi ego yari yo alerte nayo ngombye kugira kubarasa nakibazo ndabashimiye cyane bwana musanguzi twabanye neza makino kiganiro ndetse n'umushitsi wacu hano muri studio ndabashimiye cyane ninabifuriza akugoroba keza yes urakoze cyane bwana journaliste dukanye ikiganiro kirekire batwihanganire ariko reka tubashimire tubiziza ko dushaka kongera mu kindi kiganiro kuko ndabona amasaha agihari ego cyane kandi ndabashimire cyane ndabifuriza kuroranirwa ndetse cyane abenshi bari ku mugoro mu masaha y'ijoro bari ko bararuhuka mu miryango yabo nizere yuko tuzakongera guhurira mu kindi kiganiro bye bye